Vous êtes une belle assemblée. muri iterero ryiza. C'est une grande joie d'être parmi vous. Ni umunezero mwinshi kubana namwe. Je m'appelle Jean-Paul. Nitwa Jean Paul. Voici mon épouse Chantal. Umufasoni wanje yitwa Chantal. Elle est diaconesse, interprète et chante. Ni umuririmbyi akaba umudiyakoni kandi agasemura. Si elle n'était pas là, Iyo ataba kuba ahari, je serais comme un boiteux qui n'aurait pas sa béquille. nari kuba nk'umuntu acumbagira adafise ikintu yishigikiza. Gloire à Dieu et la Imana côté de ihabwe moi. icubagiro ko ari iruhande rwanje. Moi, je suis évangéliste. Je ndi umuvugabutumwa, Nous vivons en Belgique. dutuye i Bubiligi, Nous avons 6 enfants. dufise abana batandatu. Et nous œuvrons au sein d'un ministère d'évangélisation et d'action Kandi dukora umurimo w'ivugabutumwa n'ubukorwa appelé le Puy de Sichard. witwa iriba rya Sukara. Pardon. Murambabarira. L'idée du Puy de Sichard, juste un petit mot. Impamvu twatoye iryo zina mu ncamake, On est dans une période tugeze mu gihe qui est très difficile, igihe kigoye cyane, où avoir la foi, aho kugira ukwizera c'est considéré comme quelque chose de bizarre. ni nk'uko hari ibibiri ibintu bidasanzwe. Autour de nous, beaucoup de gens ne croient plus. Abantu benshi tuzi ntibafise ukwizera. Alors dans ce désert, Muri ubwo butayu on a voulu creuser un puits twifuza kwimbika inogo pour tous ceux qui avaient soif. ku bantu bose bari bafise inyota. C'est une grâce aujourd'hui d'être avec vous pour partager la parole. Ni ubuntu buhambaye kuba turi ngaho kuba tubasangiza ijambo. Je vais d'abord dire merci à mon frère Eric. Nifuza gushimira musaza wanje yitwa Eric, C'est lui qui nous a invités. niwe yadutumiye. Je remercie aussi sa famille Ndifuza gushimira n'umuryango wiwe parce qu'il veille sur nous. kuko batuba hafi. Si eux n'étaient pas là, Iyo batari kuba bahari, je ne suis pas sûr qu'on aurait réussi à arriver ici. sinzi ko twoshobora kugera aha hantu. Que Dieu les bénisse. Imana ibahezagire. Enfin, je voudrais remercier vos responsables Nifuza gushimira kandi abayobozi banyu qui nous donnent la chance d'être là baduhaye amahirwe yo kubana namwe et aha qui nous hantu, font confiance pour partager la parole. kandi batwizeye kubera tubasangiza ijambo. Et je ne peux pas ne pas rendre gloire à mon Dieu Sinshobora kudashimira Imana yanje qui nous a permis d'arriver ici yadufashije kushika ngaha et qui m'a confié les mots que je vais partager. kandi yampaye amajambo ntegeza kubasangiza, Car moi, je n'ai aucune importance. kuko je nta gaciro mfise. Ne me regardez pas. Ntimundabe jewe, Écoutez ce que Dieu veut vous dire au travers de moi. nimwumve ivy'Imana ishaka kubabwira biciye muri jewe. C'est lui qui veut vous dire quelque chose. Niwe afise ivyo ababwira. Alors, sans plus attendre, Ntatevye on va les lire dans Genèse, dusome mu tanguriro chapitre 1, igice ca mbere les versets 1 à 5. umurongo wa mbere gushika kwa gatanu. Si quelqu'un peut lire en Kinyarwanda pour gagner du temps. Namba hari umuntu yosoma mu kinyarwanda kubera tugire vuba. mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Amen. Amen. La Bible est un livre extraordinaire. Bibiliya ni igitabo gitangaje. Dès les premiers versets, Kuva ku majambo ya mbere ya Bibiliya, Dieu veut nous enseigner. Imana ishaka kutwigisha. Vous savez, quand on lit un livre, Murazi iyo musomye igitabo, à la base, je suis un scientifique. jewe ndumu scientifique, Et
quand on rentre dans un livre de science, iyo mwinjiye mu gitabo cya siyansi il y a toujours une introduction où on vous explique un peu les choses qui vont se passer. hari iby'ibanze bagusigura ibikurikira mu nyuma. Ici, pas. Aha ntibabigusigurira, On rentre directement dans le vif du sujet. winjira mu jambo nyene. Dès les premiers versets, Ugitangura gusoma ijambo rya mbere ry'Imana, la Bible nous donne un enseignement sur la personnalité de notre Dieu. Bibiliya itwereka Imana icyo ari cyo. La première chose que la Bible nous dit, Ikintu cya mbere Bibiliya itubwira c'est que Dieu travaille avec ordre. ni uko Imana ikora ibintu byose ku murongo. Au commencement, Mu ntanguriro Dieu créa les cieux et la terre. Imana yaremye ijuru n'isi. Dieu n'a pas commencé à créer l'homme Imana ntabwo yatanguye kurema imbere umuntu pour le laisser quelque part en train de flotter kugira imusiga ahantu avant de créer la terre. imbere yo kwirema isi. Il a commencé par créer le ciel et la terre. Yatanguye mbere na mbere kurema ijuru n'isi. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Imana yacu ni Imana ifise urutonde. Dans nos vies, Mu buzima bwacu nous devrions vraiment passer beaucoup de temps à réfléchir dutegereza gufata umwanya twitekerezaho cyane, à la manière dont nous organisons nos existences. kwiyumvira ukuntu dutondekanya ubuzima bwacu. Il y a peut-être un peu longtemps, Haheze nk'imyaka dans nos pays, mu bihugu byacu, que ce soit en Europe ou même ici en Afrique, d'après ce que j'ai pu lire et entendre, yaba mu Burayi cyangwa muri Afurika, ku byo numvise, pour se mettre en couple, kubera abantu babane, on attendait souvent d'avoir de quoi faire vivre sa famille. umuntu yategereza kuronka ibikwiriye kubera umuryango we ubeho. Or, aujourd'hui, je vais parler pour l'Europe, Muri iki gihe nshaka kuvuga ku bantu batuye i Burayi. vous avez de plus en plus d'enfants qui sont chez leurs parents avec un enfant. Murabona abana benshi baba mu bavyeyi babo bamaze kuvyara. Parfois, il n'y a même pas de père, Hari igihe udasanga adafise n'abapapa babo, ou plus exactement, le père est absent. canke umupapa ntabwo amwitwararika. Alors, je ne juge pas les circonstances, Ntabwo ndiko ncira imanza ivyo bintu, mais simplement, au niveau général, ariko muri vyose on fait les choses dans le désordre. dukora ibintu mu kajagari. On ne sait pas encore marcher, Ntituramenya gutambuka, on veut déjà courir. dushaka kwiruka. On ne sait même pas aller à vélo, Ntituzi gutwara igari, on prétend conduire une voiture. twaba tuvuga ko tuzi gutwara umuduga, Pourtant, c'est un principe simple. ariko ni ivyo bintu biroroshe. Pour monter un escalier, Kubera uduge amayesikariye c'est toujours plus facile de commencer par la première marche. birakorohera utanguye ku ntanguriro, Ou quand on bâtit une maison, canke iyo wubatse inzu on commence par les fondations, les batangura murs, ku vy'ibanze hama ibikuta avant de faire le toit. imbere yo gushira amabati. Sinon, les seuls qui entreront dans la maison, Ahandi ho abantu bo kwinjira muri izo nzu ce sont les enfants en bas âge. n'abana bakiri batoyi cyane. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Imana yacu ni Imana ikunda urutonde. La deuxième chose, Ikigira kabiri c'est que Dieu ne commence pas tout en même temps. ni uko Imana yacu idatangura ibintu byose icyarimwe. La création du monde, Igihe yaremye isi, la Bible nous la raconte en 7 jours. Bibiliya ibidusigurira mu minsi indwi, Et à chaque jour, kandi buri munsi on accomplit une étape. hari igikorwa kimwe kimwe kigenda gikorwa. Quand on bâtit une maison, Iyo wubatse inzu, vous ne commencez pas à mettre le toit quand les murs ne sont pas secs. ntutangura gushyiraho amabati ibikuta bitaruma, Sinon, il y a tout qui tombe. ahandi ho byose byoca bigwa hasi. Or, dans nos vies, c'est souvent comme ça qu'on travaille. Kandi mu buzima bwacu nuko dukora, Nous devons réfléchir dutegereza kwiyumvira à la manière ukuntu dont Dieu a travaillé. Imana yakoze. Si dans nos vies, on travaillait comme Dieu a travaillé, Nimba mu buzima bwacu twokora nk'uko Imana yakoze, il y a beaucoup de problèmes qu'on éviterait. hari ibibazo byinshi twoba twirinze. Et la troisième chose, Ikigira gatatu, quand Dieu commence quelque chose, iyo Imana itanguye ikintu il va jusqu'au bout. iragikora gushika ku iherezo. Je ne sais pas pour vous, Sinzi kuri mwebwe, mais il m'est déjà arrivé, ariko byaranshikiye, ma femme peut même en témoigner, umufasi wanje ashaka kubibabwira, de commencer quelque chose gutangura ikintu et de ne pas le terminer. hama sindagiheze. Alors, des excuses, on en a. Dufise n'ibintu byitwitwaza, J'ai pas le temps, nta mwanya mfise, j'ai trop de travail, mfise akazi kenshi, les enfants me dérangent, abana bariko barangora, mais ce ne sont jamais que des excuses. ariko ni ivyitwazo gusa.
aller jusqu'au bout des ni choses. ugukora ikintu gushika ku iherezo. Enfin, si notre Dieu est un Dieu d'ordre, Hama nimba imana yacu ari imana ikunda urutonde, si on comprend cette idée-là, nimba ivyo bintu tubitahura neza, ça signifie aussi que Dieu ne joue pas avec nos vies. bisigura yuko imana ntigera ikina n'ubuzima bwacu. Dieu ne joue pas avec nos vies. Imana ntigera ikina n'ubuzima bwacu. Parfois, on a l'impression qu'elle est arrivée quelque part par hasard, Hari igihe wibaza ko washitse ahantu ruturumbuka ou simplement à cause de ma volonté. cankwe ku bushake bwanje, Mais ce n'est pas vrai. ariko ntabwo ari ukuri. Le hasard, ça n'existe pas. Ibiza bimanutse uko ntabwo ntibibaho. Et ma vie à moi en est la preuve. Ubuzima bwanje ni ikimenyetso. Chantal est née à Bujumbura. Umufasini wanje yavutse i Bujumbura. Je suis né à Namur, en Belgique. Navukiye ahantu bita Namire mu Birigi. Plus de 8000 kilomètres nous séparaient. Ibirometero 8,000 byari bidutandukanye. Si on avait confié la question à un mathématicien, Iyo twari kureka ico gikorwa ku muntu yize amashuri y'ibiharuro, il aurait dit la probabilité qu'on se retrouve tous les deux ici, yari kuvuga iyo byari gushoboka yuko twege babiri twohurira ngaha, elle était de 0. ntibyari kuba bishoboka na gato. Et pourtant, notre Dieu nous a réunis. Ariko imana yacu yadushize hamwe, Il a aboli la distance. yakuyemo ikintu gitanga. Et aujourd'hui, nous sommes uburebure. devant vous. Ubu turi imbere yanyu. Quand Dieu a un plan, Iyo imana ifise umugambi, il le réalise. irayikora. Et ce n'est pas son problème de savoir si c'est possible ou impossible pour Ntabwo ari l'homme. ikibazo kuri we namba bishoboka cyangwa bidashoboka. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Imana ikora ibidashoboka. Il fait des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Ikora ibintu twe twenyine tudashobora kwiyumvira. Vous ne pouvez pas être quelque part par hasard si vous êtes croyant. Ntimushobora kuba ahantu kugera ahantu namba gutyo ngo mufise ukwizera. Ou alors c'est vous-même qui avez choisi de ne pas suivre le plan de Dieu. Cyangwa ni mwebwe mwahisemwo kudakurikira ubugombe bw'Imana. La Bible nous parle d'un homme qui a refusé de suivre le plan de Dieu, Bibiri itubwira umuntu yanse gukurikira ubugombe bw'Imana. le prophète Jonas. Yitwa Yona. Jonas, il reçoit l'ordre de Dieu Yona yaronse amategeko y'Imana d'aller prêcher la repentance à Ninive. kugenda kubwiriza kuvyerekeye kwihana. Vous avez tous entendu parler de ce qui se passe entre Israël et le Hamas. Mwarumvise ibiriko biraba muri Isirayeli n'ico gihugu avuze. C'est comme si Dieu demandait à un Israélien Ni nk'uko Imana yabajije umwisirayeli d'aller dans la bande de Gaza kugenda muri ico gihugu cyitwa Gaza pour prier les gens de se repentir. kubera yinginga abantu bihane. Et Jonas va refuser. Yona yaranse. La Bible nous dit que Jonas a refusé, qu'il a fui. Bibiri tubwira ko yanse hama carahunga. Quel homme sera plus malin que mon Dieu? Ninde umuntu afise ubwenge nk'Imana yanje? Jonas n'a eu qu'un seul choix, Yona yahisemo ikintu kimwe gusa. c'est faire demi-tour et aller à Ninive. Yarasubiye inyuma asubira aho Imana yamutumye. Parce que c'était le plan de Dieu sur sa vie. Kuko yari umugambi w'Imana mu buzima bwiwe. Dieu ne joue pas avec nos vies. Imana ntabwo ikina n'ubuzima bwacu. On va lire dans Esther, Dusome muri Esiteri chapitre 4, igice ca 4 les versets 12 à 14. umurongo wa 12 gushika ku wa 14. Esther, chapitre 4, Esiteri umurongo wa 4 les versets 12 à igice ca 14. 4 umurongo wa 12 gushika ku wa 14. nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Moridekayi nawe arabatuma asubiza Esiteri ati, wowe kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami. Amen. 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 Esther, c'est cette jeune femme juive Esiteri n'uyo mudamu yari umuyuda. que le roi de Perse, Assuérus, Umwami Asuerisi avait choisi de prendre comme reine. yafashe ngo amugire umwamikazi. Alors, petit détail, Mu ncamake elle ne va pas dire au roi qu'elle est juive. mu makuru make ntaza kubwira umwami ko ari umuyuda. Et le premier ministre de ce roi
umuminisitiri wa mbere w'uwo mwami va décider que tous les juifs doivent être massacrés. yafashe icyemezo kuko abayuda bose bategeza kwicwa. Et celui qui va entendre cette histoire, uzokumva ayo makuru c'est Mardoché, ni Mordecai, qui est parent d'Esther. yari umuvyeyi wa Esiteri. Et Mardoché va demander à Esther, Mordecai yasavye Esiteri, fais quelque chose. gira icyo ukora, Ton peuple va mourir. ubwoko wawe buraza kwicwa. Esther dit, Esiteri yavuze 1-1. oya, Si moi je fais quelque chose, nimba je nza nkora ikintu je risque de mourir. nanje baraza kunyica. Et ce qu'on a lu, Ivyo twasomye c'est la réponse de Mardoché. ni inyishu Mordecai yatanze. La réponse de Mardoché, elle est redoutable. Inyishu Mordecai yatanze iratangaje cyane. Esther, elle est comme beaucoup de chrétiens. Esiteri ameze nk'abakristu benshi, Elle est tiède. yari arakazuyaze, Elle croit en Dieu, aremera Imana, mais quand même, ariko je dois veiller sur moi-même. negeza kwikingira, Surtout aujourd'hui, cyane cyane muri iki gihe. elle est reine. Elle est reine. Ni umwamikazi, Elle s'assied sur de beaux trônes. yicara ku ntebe nziza cyane, Elle est bien vêtue. yambaye neza, Elle n'a pas envie de perdre tout ça. ntashaka gutakaza ivyo vyose. La réponse de Mardoché attire l'attention sur 3 choses. Inyishu Mordecai yatanze itubwira ibintu bitatu. Et la première, elle s'adresse à nous tous. Inyishu ya mbere iratwerekeye twese. Rappelle-toi d'où tu viens. Ibuka aho wavuye. Mardoché va commencer par rappeler à Esther qu'elle-même, elle est juive. Mordecai azotangura kwibutsa Esiteri yuko wenyene ari umuyuda. Quand on commence à avoir un peu de succès, Iyo utanguye kumenyekana gato, on a tendance à oublier d'où on vient. hari igihe twibagira aho twavuye. On arrive dans un nouvel endroit, Dushise ahantu hashasha, on s'installe turicaye, et on oublie où on était avant. hama tukibagira aho twavuye. On oublie par où on est passé. Tukibagira n'inzira twaciyemo kuri tugera aho turi. Je ne sais pas où vous serez demain. Sinzi ico muzoba ejo, Et ne croyez pas que je sois en train de juger ou de condamner. ariko ntimwibaze ko ndiko ndabacira urubanza. Mais si demain vous arrivez dans un nouvel endroit, Ariko nimba ejo muzoshika ahantu hashasha, vous ne pouvez pas oublier par où vous êtes passé avant. nimushobora kwibagira aho inzira mwaciyemo naho mwavuye kera. Écoutez bien, Nimwumvirize neza. je vais vous parler un peu de la situation en Belgique. Jewe ndashaka kubabwira amakuru mato y'Ububirigi. Quand vous êtes enfant, vous vivez chez vos parents. Iyo mukiri abana bato muba ku bavyeyi, Et puis vous devenez adulte, hama mugakura, vous partez fonder un foyer, mukagenda kubaka urwanyu, éventuellement vous vous mariez, hama haraho et assez mushaka, logiquement vous allez avoir votre maison. nk'uko bisanzwe muragira inzu zanyu. Et pendant ce temps, les parents vont vieillir, Muri uwo mwanya abavyeyi banyu batangura gusaza, vont commencer à avoir des problèmes de santé. bazotangura kugira ingorane y'amagara. Et très souvent, Kenshi on va mettre les parents dans des maisons de repos. duca dushira abavyeyi bacu ahantu bashira abatama n'abatamakazi. Alors dans certains cas, la santé des parents le demande. Hari igihe aho tubashira bisabwa ko ari aho bashira. Et je vais vous le dire, mon papa est en maison de repos. Ndashaka kubabwira ko umuvyeyi yamvyaye aba aho hantu. Je lui ai proposé de venir dans notre maison. Twamusavye aze kubana natwe mu rugo, Il n'a pas voulu. ariko yaranse. Mais c'est pas ça qui est important. Ariko ntacyo ari cyo gihambaye. Quand je vais le voir, Iyo ngiye kumusura, je vois des personnes âgées, hommes ou femmes. ndabona abamama n'abapapa bashaje Ils sont seuls. bari bonyene, Pourtant, ils ont des enfants. kandi bafise abana. Mais depuis que je vais voir mon papa, Ariko kuva ngenda gusura papa aho ubu aba, il y a une voisine de mon papa. hari umubanyi aba mu cyumba kiri ku ruhande. Je n'ai jamais vu une seule fois quelqu'un lui rendre visite. Sinigeze mbona umuntu aza kumusura. Comme si elle n'avait jamais eu d'enfant ni de famille. Ni nk'uko atigeze avyara cyangwa atamuryango afise. Alors ça, c'est pour l'Europe. Ivyo vyerekeye kuri twege tubi Burayi. Maintenant, je vais parler pour vous. Ubu nshaka kuvuga ku vyerekeye Afrika.
Vous êtes aujourd'hui dans une église. ubu muri iki gihe muri iri sengero Dans cette église, vous entendez la parole. mu rusengero mwumva ijambo ry'Imana Vous êtes bénis par cette parole. murahezagirwa n'iryo jambo Vous participez aux prières. mugakurikira n'amasengesho Vous êtes bénis par ces prières. mugafashwa n'ayo masengesho Vous faites partie de cette communauté. muri iryo sengero nyene. Et puis le jour où vous partez, hama umunsi mugenda imaginez, vous recevez un visa pour les États-Unis. nimwibaze muronse nka visa mugiye muri Amerika, Dès que votre pied se pose sur le sol américain, ukuguru kwanyu kumaze gukora ku butaka bwo muri Amerika, vous oubliez tout le Kenya. muca mwibagira aho mwavuye, Vous oubliez tous ces gens qui vous fortifiaient pendant que vous étiez ici. muca mwibagira abo bantu babafashije igihe mwamko murasenga. Mardochée rappelle à Esther d'où elle vient. Mordekayi yibukije Esiteri aho yavuye. Si vous partez d'ici, Nimwava ngaha vous ne pouvez pas oublier cette communauté. nimushobora kwibagira ubu bwoko, Et même si vous êtes dans une autre église, naho muba muri mu rundi vous ne rusengero pouvez pas oublier cette église. nimutegeza kwibagira urusengero mwavuyemo. C'est notre devoir de chrétien de les soutenir. Ni itegeko ryacu kubashigikira, Parce que cette église, kuko iri sengero elle a été votre parent quand vous étiez ici. ryari abavyeyi banyu mukiri muri iki gihugu. Vous ne pouvez pas oublier par où vous êtes passé. Nimushobora kwibagira aho mwaciye. C'est ce que dit Mardochée, écoutez bien. Mwumve ivyo Mordekayi yavuze. Si tu ne défends pas ton peuple maintenant, nutatabara ubwoko bwawe muri iki gihe, ne crois pas que toi tu seras épargné. ntiwibaze ko wewe batazokwica. Si vous ne vous souvenez pas de ce par quoi vous êtes passé, nimutibuka aho ibintu byose mwaciyemwo, des endroits où vous avez été bénis, ahantu mwahezagiwe, des endroits où vous avez été fortifiés, ahantu mwakomeje, vous-même on vous oubliera. namwe nyene bazobibagira. Ce que vous avez fait, vous Kuvyo risquez de le subir mwakoze, vous-même. kuvyo mwakoze bizogira ingaruka mu buzima bwanyu. Ce n'est pas une menace que je vous donne. Ce n'est pas une menace que je vous donne. Ntabwo ndiko ndabatera ubwoba, C'est juste ce que dit la Bible. nivyo Bibiliya ivuga. Vous ne pouvez pas oublier par où vous êtes passé. Nimushobora kwibagira aho mwaciye. La deuxième chose, Ikigira kabiri, il dit à Esther, tu n'es pas là par hasard. yabwiye Esiteri, ntabwo uri ngaho gusa ngo ni kubera wahabaye. Quand Dieu te conduit quelque part, Iyo Imana igutwaye ahantu, il a un but précis. iba ifise impamvu nyayo. Et si vous êtes au Kenya aujourd'hui, Nimba muri Kenya muri iki gihe, vous avez quelque chose à faire ici. hari ikintu mutegereza gukora muri iki gihugu. Quand Élie fuit Jézabel, Igihe Eliya yahunga, l'ange de Dieu umumarayika w'Imana va fortifier Élie. yakomeje Eliya. Il va dire à Élie, mange, prends des forces. Yabwiye Eliya, ijya ufate inkomezi. Et il va le guider jusqu'au mont Horeb. Yamuyoboye gushika mu gihugu cya Horeb, Parce que là-bas, Dieu veut parler à Élie. kuko Imana yifuza kumuganiriza niyahashika. Aujourd'hui, tu vis dans un quartier. Muri iki gihe hari ahantu uba, Tu vivais peut-être ailleurs avant, usanga waba ahandi, mais aujourd'hui, tu es là dans ce quartier. ariko ubu muri iki gihe. Et dans ce quartier, tu as quelque chose à faire pour Dieu. Muri ahantu muba hari ikintu uteza gukorera Imana. Il y a quelqu'un près de toi que tu dois aider. Hari umuntu ari ruhande rwawe utegeza gufasha. C'est peut-être un voisin, Wosanga ari umubanyi, c'est peut-être un enfant, wosanga ari umwana, c'est peut-être ce jeune qui tous les soirs est saoul et qui te casse les oreilles. wosanga ari uyo muyoboke w'umuhungu cyangwa umukobwa yirwa aboregwa akumena amatwi. Il y a quelqu'un que tu dois aider. Hari umuntu utegerezwa gufasha. Hier, j'étais dans une autre église. Ejo twari mu rundi rusengero. Merci évangéliste de me l'avoir rappelé. Urakoze evangeliste gwiyereka kuba wanyibukije. Et j'enseignais sur le fait d'être intercesseur. Nigishe kuvyerekeye ukuntu kuba umwinginzi. On est tous appelés à être intercesseurs. Twese twahamagare kuba binginzi. Ne croyez pas que c'est l'affaire des pasteurs, Ni wibaze ko ivyo bintu vyereke gusa l'affaire abapastori des évangélistes cyangwa abavuga butumwa ou l'affaire de quelques personnes de bonne volonté. cyangwa abantu bamwe bashaka kubikora.
c'est l'affaire de tous les chrétiens. vyerekeye abakristu bose. Dans sa lettre, Mu makete yiwe Jacques écrit « Priez les uns pour les autres Yakobo yanditse nimusengeranire. ». Et dans ce quartier où tu es, Muri iki gihugu urimwo, il y a quelqu'un qui a besoin de tes prières. aho uba hari umuntu akeneye amasengesho yawe. On va lire Habakkuk, Dusome Abakuki chapitre 2, verset 1. igice ca kabiri umurongo wa mbere. Habakkuk, chapitre 2, verset 1. Abakuki wa kabiri umurongo wa mbere. nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira kandi nzarangaguza ndeba aho numva icyo ambwira nuko nzasubiza ku bw'icyo namuganyiye. Amen. 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 J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Nari aho nkwiriye ndindiriye. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait Nari niteze ico Imana izombwira et ce que je répondrais. n'ico nzokwishura. Aujourd'hui, Muri iki gihe dans le quartier où vous habitez, uno munsi aho muba il y a des personnes hari abantu qui ne connaissent pas Dieu. batazi Imana. Il y a des personnes, Hari abantu même si elles disent qu'elles connaissent Dieu, naho bavuga ko bazi Imana, elles sont tellement loin dans le péché. bari kure mu bicumuro, Elles ont besoin de vos prières. bakeneye amasengesho yanyu. Vous savez, Habakkuk, Murazi Abakuki quand il parle iyo ariko aravuga d'être intercesseur, kuba umwinginzi, il ne dit pas que c'est simplement quelqu'un qui prie pour les requêtes. navuga umuntu asengera gusa ivyifuzo. Il dit que c'est quelqu'un qui va se tenir devant Dieu Avuga ko ari umuntu ategeza guhagarara imbere y'Imana et qui va entendre ce que Dieu lui dit. hama kumviriza ivy'Imana imubwira. Telle personne, je lui reproche ça et ça. Uyu muntu ndamwagiriza ibi n'ibi. Et toi, Hama wewe si tu es intercesseur, nimba uri umwinginzi tu vas demander à Dieu de l'épargner. uzosaba Imana Tu vas ibababarire. prier pour que cette personne Uzosenga kubera uwo muntu change sa vie, ahindura ubuzima bwiwe pour qu'elle entende ce Dieu qui frappe à sa porte. kugira yumve iyo Mana iriko iradodora ku muryango Aujourd'hui, trop wiwe. de gens sont sourds. Muri iki gihe abantu bazivye amatwi, Nous devons prier dutegerezwa gusenga pour qu'ils entendent ce Dieu qui frappe à la porte. kugira bumvirize iyo Mana iriko iradodora mu muryango wabo. Voici, je me tiens à la porte. Mpagaze ku rugi, Celui qui ouvrira, uza kumva je rentrerai chez lui pour souper. nzokwinjira nsangire nawe. Si vous priez pour quelqu'un, Nimba musengera umuntu, si vous priez sincèrement pour cette personne, nimwasengera umuntu vy'ukuri, n'oubliez pas, nimwibagire. Jacques a dit la prière du juste Yakobo yavuze isengesho y'umuntu atunganye est efficace. rirakwiriye, ni ryiza cyane. Or, si tu es sauvé, Ariko namba warakijijwe, tu es justifié en Jésus-Christ, waratunganijwe ku Mana, parce que le sang de Jésus a coulé sur toi. kuko amaraso y'Imana yaratembagaye kuri wowe. Alors tu peux mener la prière du juste Utegeza gusenga nk'umuntu ari mukuri, et tu peux prier pour que cette personne entende. utegeza gusenga gushikaho uwo muntu yumva. Ce n'est pas toi qui vas convertir cette personne, Ntabwo ari uwo muntu uzohindura uwo muntu, ntabwo ari wowe uzohindura mais uwo au muntu. moins si tu as prié cette personne, Ariko namba wasengera uyo muntu, toi tu auras fait ton travail. wowe uzoba wakoze igikorwa cawe. Même si cette personne ne prend pas le salut, Naho uwo muntu atazokizwa, toi tu auras fait ta part. wowe uzoba ukoze ico Imana yagusavye. Nous devons faire notre part. Dutegereza gukora ivyo Imana idusaba. Personnellement, Kubinyerekeye je refuse. ndanse, Je dis bien, je refuse ndasubiyemo, sindavyemera d'avoir des amis, des voisins, des collègues kugira ababanyi abo dukorana cyangwa abonzi qui n'entendent pas ce Dieu qui frappe à leur porte. batumva iyo Mana idodora ku rugi rwabo. Parce que moi, je n'aurais pas fait mon travail. Bisigura yuko je ntazoba nkoze ico Imana yansavye. Je dois porter mes voisins, mes collègues dans mes prières. Ntegerezwa guterura abagenzi, ababanyi nabo dukorana mu masengesho yanje. Le jour où j'ai compris cela, Igihe natahura ivyo,
J'ai arrêté de prier pour avoir un meilleur salaire, une meilleure voiture, etc. naciye mpagarika gusengera kuronka umuduga mwiza inzu nziza n'ibintu vyiza Tout ça n'a aucune importance. ivyo vyo Seule âme qui peut être sauvée. utandukanye n'umuntu umwe wokiza Si tu viens à l'église chaque dimanche, nimbuza mu rusengero buri kwa Mungu tu dois pouvoir prier pour ces personnes. utegerezwa gusengera abo bantu Je refuse qu'un seul soit perdu parce que moi je n'aurais pas fait ce que je peux faire. ndanse kubona umuntu atakara kubera ntakoze ivyo nsabwa C'est comme si je traversais le désert avec des bidons d'eau. ni nk'uko ngenda mu butayu n'ibibido vyuzuyemwo amazi Je vois quelqu'un qui a soif, nkabona umuntu afise inyota je le regarde hama nkamuraba et je lui dis non, c'est pas pour toi. hama nkaca ndamubwira oya aya mazi ntabwo ari ayawe Quel genre d'homme serais-je si je suis capable de faire ça? mbega je nzoba ndinde kubera nkora ivyo bintu Vous n'êtes pas là par hasard. ntabwo muri ngaho ku mpamvu itariyo Et j'ajouterai même ndashobora kongera ko que dans cette église où vous êtes aujourd'hui, muri uru rusengero muri iki gihe vous n'êtes pas là par hasard. ntabwo muri ngaha ku mpamvu zitumvikana J'ai parlé de ne pas l'oublier quand vous quittez. navuze ku byerekeye kutibagira aho mwavuye nimwava ngaha Mais à partir du moment où vous la fréquentez, ariko kuva mwinjira muri uru rusengero vous avez aussi votre part à faire. mufise igice cyanyu mutegerezwa gukora Je n'ai que deux questions à vous poser par rapport à cela. mfise ibibazo bibiri nifuza kubabaza ku byerekeye ivyo Tu es nourri par la parole quand tu arrives à l'église. urahezagirwa n'ijambo iyo winjiye mu rusengero Si je regarde bien, ndavye neza il n'y a quasiment que des adultes ici, ndabona ko ari abantu benshi ari abantu bakuze à part les bébés. atari abana batoyi Ils sont très sages. batekereje Mais la parole que vous entendez, ariko ijambo mwumva est-ce que vous la partagez avec vos enfants, mbega murarisangiza abana banyu avec ces enfants que Dieu vous a confiés? n'abo bana imana yabahaye ngo murere Hier, quand on était à l'église, ejo igihe twari mu rusengero j'ai vu un petit garçon d'une dizaine d'années. nabonye umuhungu afise imyaka igera ku 10 Il dansait de façon exceptionnelle pour Dieu. yariko atambira imana igitangaje Je souhaite que ses parents puissent continuer à l'amener chaque veillée à l'église. ndifuza ko abavyeyi biwe boza bamujana mu rusengero igihe cyose yaba mu masengesho Parce que cet enfant fera un adorateur exceptionnel. kuko uwo mwana azoba umuramyi atangaje Est-ce que vous partagez la parole avec les enfants que Dieu vous a confiés? mbega murasangira ijambo ry'imana n'abana imana yabahaye Et la deuxième question, ikibazo kigira kabiri que faites-vous pour aider votre communauté? ni iki mukora kuko mufashe ubwoko bwanyu Ne riez pas. ntimutwenge Quand nous avons été sauvés avec Chantal, igihe twakizwa na Chantal la première tâche que nous avons accomplie dans l'église, ikintu cya mbere twakoze mu rusengero c'est aller déboucher les toilettes. yari kugenda gukora mu matwarete Il cherchait désespérément quelqu'un qui allait le faire. barondera hose umuntu yogenda gukora icyo gikorwa Et on l'a fait. twarabikoze Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. twabikoze inshuro nyinshi Aucune tâche n'est indigne devant le Seigneur. nta gikorwa na kimwe kitubahirijwe imbere Nous y'imana devons faire notre part là où nous sommes. dutegereza gukora ivyo dusabwa aho turi Ne pensez jamais que vous êtes là par hasard. nimwibaze ko muri ngaho ku mpamvu zitumvikana Éphésiens 2:10 dit mu befeso 2 umurongo wa 10 Car nous sommes son ouvrage, kuko turi igikorwa ciwe ayant été créés en Jésus-Christ cyaremwe muri Yesu Kristo pour de bonnes œuvres ku bikorwa vyiza que Dieu a préparées d'avance imana yabanje gutegura afin que nous les pratiquions. kugira tubikore Ce que vous pouvez faire ici ou dans votre quartier, ivyo mushobora gukora ngaha cyangwa aho muba ce n'est même pas vous qui devez le trouver. ntabwo ari mwe mutegeza kubironka Dieu l'a déjà préparé pour vous. imana yaramaze kubibategurira Et la troisième chose, ikigira gatatu
que Mardochée dit à Esther. Mordekayi yabwiye Esiteri Se taire, kunuma c'est aussi approuver. naho ni ukwereka ko wemeye. Écoutez bien. Mwumvirize neza, Se taire, kunuma kutavuga c'est aussi approuver. uba weretse ko wemeye. Je reviens à cette période où nous étions jeunes chrétiens. Ngarutse muri icyo gihe twari tukiri bashasha mu gakiza, Et on nous a souvent dit, bamwe batubwira igihe cyinshi, et on l'a entendu dans plusieurs églises, twavyumvije mu masengero atandukanye, c'est pas grave ce que tu as vu. ivyo wabonye nta kibazo kirimo, C'est vraiment pas grave. nta kibazo kirimo ivyo wabonye. Le Saint-Esprit va le changer. Mwuka wera izomuhindura. Ou pire que ça. Ikirenze ico, Si c'est un chrétien, on peut lui faire la remarque. nambara umukristu barashobora kumucira urubanza. Pardonnez-moi cette image un peu violente. Muramba barakubivuga uko. Si un chrétien se met contre le mur de l'église pour se soulager, Muramba barakubivuga uko umukristu agiye ku rukuta kubera yihagarike. courage, ma chérie. Tu peux lui parler. Urashobora Il kumuvugisha, faut lui dire que c'est pas bien. ni ukumubwira ntabwo ari byiza ibyo urakora, Mais si c'est un pasteur, ariko nambara umupasitori tu te tournes et tu fermes les yeux. uca ufuka amaso ukaraba hirya, Il faut surtout pas aller dire quelque chose. ntubakwe kumubwira ikintu D'une façon un peu moins violente, kubitababaje cyane. Chantal a fait partie d'une chorale. Chantal yari muri korale, Et quand la répétition devait commencer à 14h, igihe twashaka gutangura kwiga kurepeta gusa 14h, les premiers chantres arrivent à 17h. abaririmbyi ba mbere batangura gushika ma 17h. Lors des cultes, Igihe amateraniro atangura, je ne sais pas si c'est le cas ici, sinzi ko ari cyo kimono ngaha, vous avez un culte qui commence à 9h. mufise amateraniro atangura saa 3. À 9h, il y a 3 chantres. Saa 3 hari abaririmbyi batatu gusa. Le dernier chantre arrive vers midi. Umuririmbyi wa nyuma ashika saa 6. Mais à midi, Ariko utanguye saa 6, le podium est plein. podium iba yuzuye abaramyi bose. Vous avez entre 20 et 30 chantres sur le podium. Mufise abaririmbyi bashika kuri 20 cyangwa 30. Mais à 9h, ils sont 3. Ariko saa 3 usanga ari batatu gusa. Alors, quand Chantal a fait la remarque, Igihe jewe nababwira nageraza kubibaganiriza, on lui a dit, bamubwiye si c'est un simple choriste, nambara umuririmbyi asanzwe, il n'y a pas de souci, tu peux lui faire la nta remarque. kibazo urashaka kumubwira ko ivyo akora atari vyiza. Mais si c'est un des responsables de la chorale, Ariko nambara umuyobozi w'indirimbo, tu dois te taire. ntubawuke no kubimubwira, Et tu fais comme si tu n'avais rien vu. gira nk'uko atana kimwe wabonye. L'argument, Icyo baca bambwira impamvu y'ivyo, c'est que le Saint-Esprit va le changer. Chantal reka mwemuyero izobahindura. Oya, Notre Dieu est un Dieu d'ordre, Imana yacu ni Imana ikunda urutonde, n'est-ce pas? sivyo? Quand quelque chose ne va pas, Iyo ikintu kitagenda neza, nous devons pouvoir parler à la personne. dutegerezwa kuganiriza uwo muntu nyene yagikoze. Dans Matthieu chapitre 18, Muri Matayo 18 il est écrit, handitse, si ton frère a péché, nimba mwene so akoze igicumuro, va le trouver, genda umusange, parle-lui, muganirize, vous parlez face à face. umuganize muri babiri. S'il change, Niyahinduka, gloire à Dieu. Imana ihaga icubahiro. S'il ne change pas, va chercher un deuxième frère. Natahinduka, genda urondere uwundi mube batatu. Dans nos églises en Europe, Mu masengero yacu i Burayi, je ne peux pas parler pour ici au Kenya, sinshobora kuvuga ku masengero yo muri Kenya, mais il y a 2 choses qui me dérangent. hari ibintu bimwe bimbangamiye cyane. La première chose, Ikintu ca mbere, je suis prophète et vous m'invitez. ndi umuhanuzi mwanumiye. Ah, mon frère, je sais que tu es adultère. Inshuti yanjye ndazi uko ucumura, Devant usambana toute l'assemblée. imbere y'abakristu bose. C'est quoi le but? Ushaka kugera kuki?
Même si j'ai reçu une révélation de Dieu, naho nahishuriwe ijambo ivyo c'est bintu quoi le but en disant devant toute l'assemblée nshaka kugera kuki kubivuga imbere y'abantu bose ce que mon frère est en train de faire? ivyo uko gusambana kwiwe? Pardonnez-moi, Murambabarira, mais j'ai pourtant bien lu Matthieu 18. nasomye kenshi Matayo 18. Dans Matthieu 18, on me dit, va trouver ton frère. Muri Matayo 8 babwira ugende gusanga uwo muntu. On ne dit pas, humilie ton frère devant toute l'église. Ntibavuga maramaze uwo muntu imbere y'abantu bose. Même si j'ai une révélation, Naho no bamfise ihishurirwa. c'est mieux que j'aille, en tout cas c'est mon interprétation, Ivyo j'insiste. nije nikubwanje. C'est mieux que j'aille trouver mon frère Ni vyiza ko nosanga mugenzanje Ma cankwe mushiki wanje pour lui parler. kugira tuganire turi babiri. Jésus a refusé de juger. Yesu yaranse gucira urubanza. Quand on lui a amené une femme adultère, Igihe bazana uwo mudamu yasambana, il a refusé de juger cette femme. yanse kumucira urubanza. Quand les gens lui ont dit, il faut que tu juges, Igihe abantu bamubwira urashobora kumucira urubanza, il a dit, il n'y a pas de problème. nta kibazo. Que le premier qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Nimba hari umuntu wa mbere atacumye ngaha nabanza mutera ibuye. Et ils sont tous partis. Bose baciye bava ngaho. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce serait très différent. Sinibaza ko muri iki gihe vyoba bitandukanye. Je crois qu'on sortirait tous plus ou moins discrètement. Ndibaza ko twese twoca dusohoka twese ngaha. Et je serais sans doute dans les premiers sortis, Nanje noba mu ba mbere. puisque la Bible nous dit qu'ils ont commencé à sortir en commençant par les plus âgés. Muri Bibiliya tubwira ko abantu batangiye gusohoka n'abantu bakuru. Et je ne crois pas être le plus jeune de l'assemblée. Sinibaza ko ndi umuyabaga muri iri torero. Esther a voulu fermer les yeux, Esiteri yashatse kugara amaso. a voulu faire comme si ce massacre n'avait pas lieu, Yashatse gukora nk'uko ivyo bintu atabibonye. comme si elle ne savait rien. Nk'uko atanakimwe yarazi. Mais dès que tu fermes les yeux, Ariko igihe wugara amaso, tu te rends complice. uba uri nk'abo nyene bakoze kibi. Cette personne à qui tu ne parles pas, Uwo muntu utaganiriza elle risque de se perdre. hari aho yotakara, Et toi, tu ne dis rien. nawe nta na kimwe uza kuvuga. Et non seulement elle risque de se perdre, Arashobora gutakara, mais les autres, hama abandi quand ils vont constater qu'on ne dit rien, iyo bazobona ko atana kimwe tuvuze. un jeune chrétien, Umukristo akiri muto, quelqu'un qui est récemment sauvé, umuntu akijije atari kera, s'il voit qu'on ne dit rien, niyabona atana kimwe tuvuze, ah, ça veut dire peut-être dire que c'est autorisé. azoca yibaza muri we, bisugira ko vyemezwa. Moi, j'ai pas encore lu toute la Bible. Je sindasoma Bibiliya yose. Peut-être qu'il y a un chapitre avec tous les péchés qui sont autorisés. Bosanga bavuga mu Bibiliya ko hari ibicumuro vyose dutegereza gukora. En tant que jeune chrétien, Nk'umukristo akijije atari imyaka c'est myinshi, sans doute la première chose que j'irai chercher dans la Bible nico kintu ca mbere norondera muri Bibiliya. si je me rends compte qu'il y a des choses qui sont tolérées. Nimba nzi ko hari ibintu dushobora gukora. Nous ne pouvons pas banaliser le péché. Tureke gufata ibintu vyoroshe. Il y a des choses que nous devons faire. Dutegereza kureka korosha ibintu kuko hari ibintu duteza gukora. Et nous n'avons pas le droit de nous taire. Kandi ntidufise ubwo bubasha bwo kutavuga. Esther, Esiteri après cela, mu nyuma elle a demandé une chose. yasavye ikintu kimwe. Va parler à tous les Juifs, Genda kuvugana n'abo bayuda bose. qu'ils jeûnent et qu'ils prient pour moi. Bagira amafungo bansengere. Moi-même, Jewe ku bwanje je vais jeûner et je vais prier. nanje ndaza kugira amafungo kandi ndasenga. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire si nous ne prions pas. Hari ibintu byinshi tudashaka kugera ko tudasenze. Et quand nous sentons que c'est difficile, Niwumva bigoye nous pouvons demander de l'aide. duteza gusaba abantu badufashe. Nous pouvons demander aux autres de prier avec nous. Dufashe abantu badufashe dusengane hamwe. La prière du juste a une grande efficacité. Isengesho ry'umuntu atunganye rirakomeye cyane. Il y a des choses que nous devons faire. Hari ibintu tubwirizwa gukora. Ce matin, Mu gatondo on a l'habitude tous les matins avec mon épouse, muri mu gitondo je n'umushingantahe wanje, c'est pas très original, on prend un petit temps de prière ntabwo ari ibintu bitangaje cyane, dufata umwanya wo gusenga et on parle sur un verset.
hama tugasoma ijambo ry'Imana. Alors le verset sur lequel on a parlé, Ijambo twasomye muri iki gitondo c'est dans l'Apocalypse. urisanga mu byahishuye. Je vais terminer par là, Ndaza guheraheza aho nyene. dans chapitre 3. Igice cya gatatu Il faut que je retrouve. Tu l'as? Ah oui. Le chapitre 3, le verset 8, umurongo w'umunani si on peut le lire. namba twohasoma. nzi imirimo yawe dore nshize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanje ntiwihakane izina ryanje amen. 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 La force d'une église, Inkomezi y'isengero ce n'est pas le nombre de chrétiens, ntabwo ari ukugira abakristu benshi, ce ne sont pas les pasteurs, les prédicateurs, ntabwo ari abapasitori, ntabwo ari abavugabutumwa, ce n'est même pas d'avoir un toit qui nous protège de la pluie, ntabwo ari ukumva aya mabati avuza induru, ce n'est pas non plus d'avoir des bons chantres. ntabwo ari ukugira abaririmbyi beza. Tout ça c'est important. Ibyo byose ni ngombwa, Mais la force d'une église, ariko inkomezi y'isengero c'est de garder la parole de Dieu. ni ukugumana ijambo ry'Imana. Je vous souhaite de garder la parole de Dieu. Ndabifuriza kugumana ijambo ry'Imana. Que Dieu vous bénisse. Imana ibahezagire.